Bon, déjà gutambira mu bahungu bangana nk'ukunya. Bon, twe turatuzigira vraiment izo hanze turazigira kandi hariyo ni challenge igomba gusohoka. Urumva tubanza kwanza kuraba ukuntu abikunda wenyine kwera gusa kimwe je vraiment conseil no muha ari ukuntu nyene ambara bizarre mu maklipe bya vraiment. Hello bakunzi ba Empire TV +257 turabara mu kijo bivanye naho muherereye twongera tubaha ikaze mu kiganiro Buja Dance, ikiganiro gishikikira abadanceur ba hano i Bujumbura nabo mu ntara zose z'igihugu. Nisha Nisterisa kuri micro nkaba ndi kumwe na Alvin Gucci. So tukaba turi kuri FIFA mu Kabondo aho twagiye guhura na bamwe mu bafise impano zo gutamba, timu yitwa DTD. So welcome Bakunzi ba Empire TV, nkuko twama tubikora ahandi hose tugendera abastar bafise impano zitandukanye. Nkuno musi twashimye kugendera bamwe mu bastar basanzwe bakora ibikorwa vyabo bikamenyekana hose muri Facebook, YouTube, Instagram eka no mu mastati yo ku ma WhatsApp hose barabakurikirana. Turi mu Kabondo kuri FIFA aho basanzwe bakorera ama repetition. So turi kumwe nabo ngakugira bashobore kudushikiriza ingorane canke ivyo bakunda guhura navyo kenshi mu muga wabo wo gutamba. Turi kumwe n'umugwi ufise amateka ngaha mu gisagara ciwacu ca Bujumbura, akaba ari umugwi witwa DTD. Mambo vipi wase? Fresh bro. Mumeze neza cyane gose. Turashaka kumenya DTD, hari abantu bama bababona ku ma YouTube, Facebook hose mwe ntibazi amazina yanyu, bakeneye kumenya amazina yanyu umumwe wese izina giwe mpereye ku buryo bw'iwanje. Bon, je nitwa Cheloman 45. Cheloman 45 kaba uwahe? Kinindo. Je nitwa Alpha the Great ya nkaba mu Kanyosha. Je nitwa Alvin Kiss 25 dancers nkaba mu Giyosha. nitwa Gogo nkabamba mu Kanyosha. Nitwa Spida nkaba mu Giyosha. Je nitwa Salim Kante nkabamba mu Kibenga. Nitwa Christian Carter TDK nkabamba mu Kamenge. Imbere ya vyose tukeneye kumenya DTD gisigurike. DTD bisigura Destroyers Tent Dance. DTD numugwi wa urimwo abahungu n'abakobwa bangahe? Actually nyene DTD ni groupe y'aba jeune turi mwacha mu make byose turi seti ay'abakobwa babiri n'abahungu 5. TDD ifise abakobwa babiri, muga uyu munsi two tubona umukobwa umwe muri DTD. Umukobwa atamba muri DTD no mwatanguranye gutamba canke yaje mu nyuma? Actually like how it's been going, umukobwa vraiment yaje mu nyuma umva twatanguye turabahungu. Yeah, so she came later. DTD ndashaka mu kubaza mere kuri uyu mukobwa. Eske iyo uri kuratamba mu bahungu nkawe wese wiyumva gute? Eske muranganye energy? Bon, déjà gutambira mu bahungu bangana nk'ukunya ni ikintu kigoye kuko n'abantu batamba bafite energy nyinshi cyane gose bitunganya ingufu. Urumva rero bisaba energy nyinshi cyane gose n'ingufu kandi ushobora gutambira kandi biri un petit peu bizarre gutambira muri. Yagusura ifya yavyo. Je suis fier en tout cas. DTD yagiye kuba update, yagiye kumenyekana, yatanguye ibikorwa vyawo byari. Bon, mu bisanzwe igiye tumenyekana sana, dutagiye kumenyekana twaratanguye kwanza muri 2015 twitwa Young Tiger. Urumva twitamba nyene ibintu biri bizarre. Urumva rero twahinduye izina muri 2018 hama yari yitwa Dream Team Dance DTD.
hama muri 2019 no twaciye twindura inzira vraiment ego. Bon, muri société biraboneka ko abantu b'abadanceur ari abantu bafise ingeso ziri bizarre, ukuntu batameze neza, bakunda kwitwaga cyane, mu bivuga kwiki, eske ababivuga mu bahanura iki? Boy, cyo ndabivuze ko ko bo biheba sana. Boy biravana nk'ubu ari amatima hamwe batamba ugasanga bagiye mu bintu by'urumogi bakidoga bijya si vyiza. Nimba ufise talent yo gutamba bandanye iyo talent, ibyo bindi nawe bireke kuba ushobora kugira talent mukazoza kiwawe ugatera imbere. Burya ikintu tutazi twebwe muri DTD ni giki? Like how we work hard ingene tukora cyane, like yeah, sponsor turakora cyane, nico vraiment abantu benshi babizi. Hama ibintu mukora byo gutamba eske hari hoveni yinjira birafise ico bibinjiriza cyane? Actually nitwinjiza ibintu nitwinjiza amahera menshi cyane cyane tuvuga ati ngo hari ikintu kinini twinjiza, gusa nuko dusanga turi passionné na danse, tubikunda cyane. Umva dusanga tuvuga ati reka gusa twitange bitete ntihagera mu myaka iza yuko tuzosanga bimeze nk'umwuga nyene nkuko tubige tubiconsidera. Mbe uko kuntu mutamba mwebwe mubifata nk'umwuga canke nakazi no kwiryohera, bimeze gute? Dushaka ko mutubwira muri ivyo ukuntu bimeze. Bo mu bisanzwe gutamba kwacu twifata nka sport kandi twifata nka job yacu, nk'akazi kacu kandi gatwinjiriza inoti. Sometimes yarigiye binjiza n'igihe tugahomba. Amanga mu Burundi turafise abaririmbyi benshi nk'iyo bariko baragira ama clip y'ama video yabo barakunda kwandira abadanceur batambira. Mwe bahora baza kubasaba? Yeah. Barabaza kudusaba kuko ni sirimo cyangwa sikabiri bamabanza. DTD kenshi mukunda kuboneka muri ko mugira challenge y'indirimbo zo hanze. Eske ni kuki mutagira challenge y'indirimbo z'abaririmbyi ba hano iwacu i Burundi? Bon, tura tuzigira vraiment zo hanze turazigira kandi yariyo ni challenge igomba gusohoka, kandi twakeneye abafans bazogira support cyane. Nindi muririmbyi mu Burundi yo ririmba indirimbo mukumva nise mu byo kuyitamba? Ndazi murakunda kumviriza indirimbo nyinshi z'abaririmbyi ba hano iwacu i Burundi. Hariho indirimbo y'umustar azwi cyane ngaha mu gisagara, ibikorwa vyiwe bimenyekanye cyane. Iyo ndirimbo tukeneye kumenya ninde yayiririmbye, niyo ndirimbo yitwa gute? Hari amajambo amwe ari muri iyo ndirimbo avuga uti unama shuka paka chini, mpereza iyo sekuro maze mutize umuhini. Mbe ninde yoba yayiririmbye iyo ndirimbo cyane? Ni indirimbo yitwa gute? Nibaza ko ari indirimbo yitwa Sekura ya Akeston na DJ Phil Bite. Kibazo kirabananiye kabisa, ikibazo kirabananiye. Iyo ndirimbo ni indirimbo ya Breezy. Sauce. DTD nindari nk'umu MC muri mwebwe? Bon, twebwe ni turaba cy'umu MC, turaba nyene travail y'umuntu tugashyira hajya imbere kubera nuwoza mu marepe nka rimwe ku kwezi, hama tukaca dugushyira imbere y'abantu gutambe wapwe. Hoba hamaze kuboneka nk'umustar wa hano iwacu akabarondera kugira mukorane akazi, exemple kuza gutamba mu ndirimbo yiwe Gogo? Ego. Umustar nimba atari banga turashaka kumumenya? Afise banga bahayo kingorongoro. Ya Gogo twashe kubona video uraririmba muri kansa mu Gatumba. Eske nawe iyo tala usanzwe ifise canke bya bintu byo gupfa kuririmba tu? Ndayifise. Usanzwe umuririmbyi? Ndi umuririmbyi kazi. Ya uririmba indirimbo ziwawe canke uririmba iz'abandi? Ni ziwanje. Indirimbo ziwanje. Uramaze kuja muri studio gusohora indirimbo? Ego cyane. Barashaka kutugira akapera gatowe?
Okay. Bon, isi zirahinduka abinzi bikagayika bamwe bakimanzika abandi bagatagata iyo utakiri à la mode n'ubukimenyi vya monde birahinduka bigasiga ubwenge nawe inyuma ugakoga ikirenge niyahe indirimbo mwashoboye kugaragaramwo muriko muratambira umustar wo ngaha iwacu mu gihugu cy'u Burundi? Iyo ndirimbo itwa Nukoreko yari indirimbo ya Nabi yari amagaje kingorongoro amwe na Data. Murashobora kutubwira ingorane mukunze guhura nazo muri umwuga wanyu wo gutamba? Actually, problems like few problems. Few problems cyane them. Problem like for example like sponsor zirakenewe cyane kwera urumva na mudanseur ushaka gutamba ata sponsor cyo cyambere. Yeah. So ikindi now dukeneye na sponsor yanyu namwebwe turadufasha nyene like fans kugira muzo to arrive aho dushaka twebwe. Yeah. Umunsi wa mbere umurumogi wiyumvise mu guto? Nta munsi n'umwe ndabikora, nta n'umunsi umwe turabikora muri group yacu ko bivanye amategeko ko dufite amategeko tugenderako. Nyimba hari n'uwo yarigeze kubikora gusa akicinjira gusa muri group yacu abaza amahiga ateza kugenderako ntashobora kubikora, nta n'uwigera abikora. Hama iske mwamufise ama video mu posta kuri YouTube? Yego ama video arahari menshi cyane vraiment. Nayo nakinabinjiriza? Yego mugabo nyene like we need lots like esprit irengera oje. Okay, ni cyahe kintu kiboreza basi wewe ufata? Ikintu kiboreza inzoga. Ni giki mwumva mwosaba nk'abadanceur leta yacu y'u Burundi ko yobafasha? Twebwe ico twiyumvira nuko kenshi na kenshi turakenera amasponsor yanyu kwekira kivuze kandi turashaka batugirisha amanama amahinyo aduhuza abadanceur twese akadushira hamwe akatwigisha akaduhanura tukagira indero nziza kubera hari abantu benshi bavuga ati abadanceur ngo banura umugi ngo bakora ibintu ntazi turakenera rero impanuro za leta. So ni giki abandi badanceur bakora ariko mwebwe kitabaryohera? Bon, kwiyemera sana. Bon, moi personnellement je ntibindyohera. DTD eske uwo basaba yaba umukobwa cyangwa umuhungu akabasaba kwinjira muri team yanyu ubu mwemwerera muvyakira gute? Urumva tubanza kwanza kuraba ukuntu abikunda wenyine kwera twebwe twaravuye kuri sana ntushobora kwinjira gusa uko nyene ilfo ariho amahera ushobora kuriha urumva hama ibindi navyo bice bikurikira mu nyuma. Nk'ubu muronse amahigwe mugahurana Natacha Labamba ni giki mwo muhanura? Icyo twamuhanura kwera mu bisanzwe yego araririmba neza kandi biraryohera abarundi n'abarundi kazi mu bisanzwe ensemble. Gusa kimwe je vraiment conseil no muha ari ukuntu nyene ambara bizarre mu maclipe bya vraiment sidabona bien kiwanje je vraiment sidabona bien azarara abanyene impuzu ambara mu maclipe inosoko n'abadanseuse wiwe. Niyahe ndirimbo y'umustar wa hano mu Burundi naho yoririmba gute mwebwe iyo ndirimbo ntimwoshobora kwitamba? Nancike Double J. Hariho 5 million ziri hajya bakababwira kugira DTD groupe yanyu muyitange. Eske vyokunda? Nivyo kunda gato kuko mu bisanzwe tuba dusa nk'uko ngo tugurishije tala yacu. Naho tala yacu ni ikintu kiri sacré cyane kuri twebwe kuko nico kiturepresenta mu bisanzwe ni naco gituma nabantu batumenya ni naco tugira ku musanze niko tuba twigurishije nivyo ukunda. Ni ibintu byinshi bavuga ko abadanceur mukunda gutizanya peut-être ibirato impuzu sometimes ku bahungu bagasangira abadada bishitse uwo muntu mukumva akavuga ivyo bintu mwo muhanura iki cyangwa mu mubwira iki? Gogo. Bon, déjà ni ryambere numvise ivyo bintu uyu wa mbere numvise abivuze gutizanya ku mpuzu canke ibirato bon nibisanzwe namubwira umuntu ntacu namubwira yongereze koko nibisanzwe mugabo ico cyo kutizanya abadada wapi umuntu ari bombe. Mwosaba iki abafans banyu
ikintu mubona mwobasaba abafanzi banyu kugira mwebwe mushobore namwe gutera imbere mumenyekane kuruta bo icyo twosaba support kandi icyo twosaba ari uko dupostinze ikintu gishasha muri account yacu ya page share na comment na like. Hello guys, jewe nitwa Christian Carter TDK hama nkuko mubibona ni DTD ego twa dushaka yuko mubandanya mugira like comment share kandi mubandanya mugira subscribe kuri chaîne ya Imperial TV plus 257 mu kiganiro cha Buja Dance. Ni Alvin Gucci, that's my name. Kuri mikro nkaba ndi kumwe na nimwibagire kugira subscribe share comment kuri channel yacu ya Imperial TV plus 257 behind camera Farao. So game over.